mbandanye cange ndekereka bandanya amaso yanje arugurutse amaso yanje arugurutse amazingiye kandi ariko arasenga agomba kwimana imwugurura muri prophetic ugomba kwimana ikugura muri prophetic kubera ko urashobora kubona ibintu ariko nibibandanye mbere muri kino gihe indoto nyinshi urota urazibagira zose prophesy ndabona n'umuntu mbonye uwo muntu mbonye aje kukubwira ibintu muvyo yaje kukubwira zari precision simwerekeye kuko asanzwe afise ibikorwa yagomba akwinjize mu vyiwe nawe udakunda ko babiguhamagara ku mugaragaro ariko en secret mbonye n'umama akuze yakwandikiye ati erega ni wowe papa wanje. That's the man of God. Come on, sir. We know. I see one day. Uri kurasenga. Muri ko gusenga kwawe. Wari kubwira Imana. Ndakeneye menye aho mamagariye. Ndakeneye menye aho ushaka ko ndagukorera. Muri cyo gihe ucubona indoto. Iyo ndoto ubona ahubwo ni wewe uri kurongora abandi mu gikorwa. Kuko muvyo wigeze kubona mu isi kiretse kufisa urerewe ariko wama wibwira uyu mugabo akaba atari umuvyeyi wanje ni mentor Imana yandungikiye kimwe kuri ivyo kuri umugabo. Prophet, I can confirm it because you are the first person who confirmed my message before, because my ministry is power of salvation, and my message you confirm that is the message of redemption. You are the one who prophesied the day that I came here. I prophesied to you. Yes, the first time that I came here, you are the one who confirmed my message. I gave you prophecy before. Yes, and I confirm about your message. Yes. Imbere y'ukuza waje wasenzima uvuga ngo Mana ndakeneye kunganiriza kuri uyu munsi. Yes. In fact, ni waje nkuje gusenga gusa. No, sir. Waje uvuga ngo ngiye mu nzu y'umuvugisha. Of course, yes, that's my prayer. Niko navuza Kamalwa apunka ashuda atupsekedia. Uvuga ngiye mu nzu y'umuvugisha. Yes. Kuba ngiye mu nzu y'umuvugisha. Yes. Ndakeneye precision. Of course. Kuko hari ibintu uri kuraganirizwa n'Imana. Yes. Ariko uri kuraburamo ma precision. Yes. Kandi biriko birakugora gufata decision. Prophesy. Direct me, prophet. My God. We know. Direct me, prophet. Igituma udafata decision. Yes. Si kubera kuri umunyabwoba. Ni kubera ko ukunda Imana utinya Imana. Uri kuranga kwinjira mu bintu kugira ngo nibihave vyononekara imbere. Muri vyo bintu ndabona n'umuntu talura atumsha atumka. Ndabona n'umuntu mbonye uwo muntu mbonye aje kukubwira ibintu muvyo yaje kukubwira zari precision simwerekeye kuko asanzwe afise ibikorwa yagomba akwinjize mu vyiwe. Amaso yanje arugurutse amaso yanje arugurutse amazingiye kandi ariko arasenga agomba kwimana imwugurura muri prophetic. Ugomba kwimana ikugura muri prophetic kubera ko urashobora kubona ibintu ariko nibibandanye mbere muri kino gihe indoto nyinshi urota urazibagira zose. Prophesy. Get this. Na bariki maisha yako katika uwo muntu. This person, acharaza, he came, aje as he came, akuzanira ama prophecy, he brought to you prophecies. Ariko neza neza ubona yuko ari vyumviro vyi. That was his mindset, you saw. Ariko ukabufisi kini Imana yavuganye God nawe. spoke to you. Ariko naco nyene nuragicakira neza ubona igicapo cyawe. They hated to see the image. Uko Imana yavuganye nawe yuko izo gukoresha wewe nkawe. Yes, that's true.
That's true, man of God. uko niko bimeze. Because I see one day Kuko ndabona umunsi umwe uri kurasenga. you've been praying Muri uko gusenga kwawe in your prayers, wari kubwira Imana. been speaking to the Ndakeneye Lord. menye aho umpamagariye. I want to know where I'm Ndakeneye about to menye go. aho ushaka ko ndagukorera. That's what I'm saying. Muri icyo gihe That moment, ucubona indoto. you see Yes. a dream. Iyo ndoto Yes. ubona ahubwo ni wewe You see you are uri kurongora abandi mu you are gikorwa. leading other people into the service. Soon, Papa. Major prophet, that's true. Uko nukuri. That's true. Ndiko ndavuga ukuri. Yes. In fact, Mu byukuri. iyo ndoto yagize na confirmation. That Yes. dream held Kuko kiretse kubayobora bagukurikira. and let's Yes. reading them. Ari handi wabonye uri kurabigisha. Where you Yes. saw them teach. Ngomba ninjire ngaho wari kurabigisha. Go deeper. Aho ngaho wari kurabigisha. When you been Yes. Niyo teaching. ngomba ntebere. Ndatebere cange nigende. Can I We today? know. Bandanye ngaho. Zamuka. Aho ngaho wari When kurabigisha. you Yego. been teaching them, Baboneka ko atari abantu benshi. you're Yes. not like some Ariko people. bose baboneka ko bari concentrate Okay, cyane. we're Yes. so Bariko concentrated. barakura ibyo They kuravuga. can Yes. see what you Teme wari kurigisha. Yes. Ndabona ibintu bivuga spirits. I see Uh-huh. fire. Come on deeper. Zoom. Ndabona ibintu bivuga ku bijyanye na I spirits. see things like the spirit. It's like true spirit. Wagomba explique yuko ku bijyanye n'imwemu kiretse mwemu yera Yes. ari imwemu z'abantu ariyo n'imwemu z'abantu bavangiwe. Of Bariko course. rasigura ibintu vya spirit. That's true. Mbandanye cange ndekereza. Bandanya. God by his mercy Imana kukipazi niyo time. yakuzanye ngaho. One who brought you here. Igihe wabonye igihe ndoto When you saw Yes. that dream, yariko arakubwira ngo you was Yes. informing me. nturaba ubwinshi cyangwa ubuto But bw'abantu. consider the Kuko number muri of uyu mwanya tuvugana right now some ari people abantu in wewe There are people ufasha mu buryo bw'imwemu. help us spiritually. nawe udakunda ko babiguhamagara ku mugaragaro You're them to ariko glory ku public. en secret Yego. mbonye n'umama akuze Yego. yakwandikiye ati erega ni wowe papa wanje. She tasted you, she told you, you are my spiritual dad. That's true, man of God. Come on, sir. Now Ulero. Imana iravuze Now God speaks. reka kwitinya. Don't. mu mwanya bakomye amashi ndaheza igihe ubuzima I bwanyu. bless your life. God is hari icyo ugomba kuvuga. Is there something Yes, you want to say? I say thank you, man of God. Ndavuga urakoze Because mukozi you w'Imana. are like a major prophet for me. God is Umeze nka major prophet kuri jewe. mbere ko mbandanya Before continuing, ndashimiye Imana ku bwawe. I'm grateful to the Lord for wari you. kumwe n'abantu You've been together people. abo bantu Those people. batangura kuzana critique They kuri start prophet of bringing Jesus criticism Joshua. to the Yes, prophet man of of God. Jesus. umwanya nakurese uvuge n'ibyo nariko As ndabaza. I let you Yes. to speak muri abo bantu among Yes. those people. hari harimo n'umuntu wita umukozi Now w'Imana. when Yes, somebody of was course. in mbere wari sin of usanzwe God, uzi ko tuzinanye nawe. you know, Yes. we knew each biragutangaza other. kubona nawe ariko aratanga critique. That's one true, was man of bringing God. That's criticism. true. critique zabo zarize. Now their Yes. criticism of ndababona this one. ndabakorere ko nabonye reka ndabareke. Can I walk on them all? Again. Amaze kwinjira muri linye ndiko ndavugishwa gutya akaba yarakoze erere ndemerewe kumukurayo. Ndemerewe kumukurayo agasubira kurima. Yes, Papa. Umutima mwiza n'ubatabaye. A tender hearted says them. Discussion zari ziri Now bizarre. discussion was so bizarre. Kuko bariko bazana amakenga They've been bringing ku down. bijanye na What's facility. concerning about Yes. facilitating. Bavuga yuko ntidutahura umumagaro Speaking, wiwe. we don't understand his coming. Umara avuga ko azi ukuntu yatanguye ntibitahuritse na gato. He started, so it's not Bya understandable. muntu nukumushyirako amakenga. We have to Yes. be doubtful Muri to uwo that munsi, person. yes, On that niba day, ariko bahiga jewe they were not Yes. seeking kuko me. igihe bariko barabivuga For Yes. as they were speaking, ntariko njye inkoko. Igihe bariko barabivuga when they were speaking, nariko nubaka umusozi I w'amasengesho. was building a prayer mountain. So bisigura ngo si jewe I bahiga. mean, it's not I who they Bariko were bahiga seeking. wewe. They were seeking you. Bagomba bakreye amakenga muri They wewe want to That's create true, doubt in you. kugira ngo uhushe ino For you to direction. be That's this true. direction. Kuko mu byo wigeze kubona mu Among isi those you y'impeho, to see the realm of the keretse ko sea. ufise aho urerewe Unless Yes. you have where you are ariko wama from. wibwira By speaking uyu yourself, mugabo this man. akaba atari umuvyeyi wanje ni menta Imana yandungikiye That's kimwe true. kuri ivyo kuri uyu I mugabo. can He's not my confirm it, spiritual Pastor. dad. He's my mentor. That's what kubyemeza. Prophet, I can confirm it That's what because kubyemeza. you are the first person who confirmed my message before. Because my ministry is power of salvation. And my message, you confirm that is the message of redemption. You are the one who I'm the one. prophesied. This the day that I came here. I prophesied to you. Yes, That's the what- first time that I came here, you are the one who confirmed my message. I gave you prophecy before. Yes, Ntabwo sir. muvugishwa ubwa mbere. And I confirm about your message. Kandi Yes. byemeza ubutumwa bwawe. You say, if it is not my father, Yes. this one, because you consider me like a father. That's true. You Yes. consider me like a father. It's But true. you are a man who need too much confirmation to enter into a team. That's true. And you say, if he's not my father, this one, he's my model, he is my mentor, because That's true. you follow me too much. That's how it Ugatimba is. atari mu byanje ashobora kuba ari umumanta.
Then I can confirm other things because I saw the vision. It was in 12:15. I saw you pray for me, and I was trying my best to search how I can be in encounter with you, but I didn't get that grace. But in this 2023, is that time that I get that opportunity when I came here? It was a Tuesday, and that's you was prophesied for me about about ministry and about that message. The second time that I came here, you promised me to train me. You promised me a training, and you said that I should come on Saturday. But that Saturday that I came here, I was found that you was not around. So that's why I pray for the Holy Ghost if I can give me other direction to find you, so that today I'm here for you. You are here. He is a man of God. In fact, in some visions, grace imuriko. it's in the grace of grace yo God. gukiza ingwara. It's the grace of healing. Yes, that's true. Iyo niyo grace ya mbere That is uyibona. the first grace. Kandi nizo nahe nyinshi zigukikuje. There's so many testimonies that surround Abantu you. usengera. Yes. Hariyo n'umuntu wasengeye nk'umuntu wikurako acara kubwira ngo nakize. Of course, yes, that's true. Because for you is a grace inside. But But because of the love of of God you have in this anointing, hari igihe wama wibona kandi uriko akora deliverance. sometimes you can see yourself doing deliverance. But when you deliver people, Yes. ikigutangaza kenshi What surprises you? usanga uriko urakoresha amajambo nyene nkoresha mu gukora deliverance. But declaring the Prophets words of that I'm God, using in the time in that you deliverance. promised me to train me, you said that you will be like I am. You will be as I am. That's what you say. So get this now. Ndababinubu. Balera ashamtar hazo. Amen. You see this? Urabona ibi? Take it. Urashaka kwakira. In the name of Jesus. Izina rya Yesu. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.